twaravuganye kandi n'abagwizatunga bo muri Amerika. Abagwizatunga nabo basanzwe nabo bamaze gufata ingingo yo kuzana imitahe yabo mu Burundi. Hari abo twabonanye basanzwe baramaze gukorerayo, hari abaca bavuga bati twebwe turi kumwe n'ishirahamwe rinaka, hari ishirahamwe ryo gutumatumanako, hari amashirahamwe bijya vy'amazi, ibijanye n'imiyaga nkuba. Noneho rero twarabonanye n'abandi bashobora kuzana mbere n'ibijanye no gutwara abantu n'ibintu bakoresheje ikibuga c'indege. Abo bose nabariko baradufasha, bashaka ko bazoza tufatanya urugendo tugana igihugu giteye imbere. Narakuye icigwa kandi abarundi bakwiye gufatira ko kuko narabonye abategetsi bo mu gihugu leta zunze za Amerika n'abategetsi koko usanga begereye abene gihugu. Ubwa mbere icigwa nakuyeho, twebwe muribuka tugitangura amasengesho mu Burundi, wamenga ni ibintu vyo kwiyerekana, umenga ni ibintu bidafise inguvu, ndetse abantu bari bafise n'ikintu umenga barinegura. Ariko uravye nk'igihugu kingana na leta zunze ubumwe za Amerika, umukuru w'igihugu wenyene akiyizira muri ayo masengesho, utwara nk'igihugu kinini nka leta zunze ubumwe za Amerika, nicigwa nahakuye. Ahubwo tweho turi n'uduhugu duto duto tumeze nk'umuryango, tweho tuba twamatuye iminsi yose dufuka imbere y'Imana turi kumwe nta bene gihugu. Ikindi kintu nabonye bampaye ko icigwa ni inama nkenguzamateka, niyo mu bisanzwe nabonye ko igaba vyinshi. Umukuru w'igihugu ashikirije inama nshingamateka akavuga ati uyu muntu niwe nshaka kugena azabe umushikiranganji, azabe muri amabanga, barakuyihamagarira wowe nyene ukisigura, babonye atacu uzoshobora ntibagutore. Urumva rero nkaho narahakuye icigwa, twebwe turarungika tutuye umuntu muga ntibamubaze ibibazo. Muga nko ngaha nabonye icigwa ndavuga nti twebwe iwacu abantu babona ibiti ntibabona ico bazobikoza. Mugabo ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika abakenguza amateka barakubaza ibibazo, wewe nyene ukishura, babonye atakirimwo atacu uzovamwo bagashobora kugusubiza inyuma. Nk'ico n'icigwa nabonye cane. Inama nkenguza amateka narabonye uruhara rwayo kuko rurakomeye cyane. Natwe iwacu n'icigwa nabonye twashobora gufatira ko tukavuga tuti ubu rero abantu bagira mu mabanga turabarongekego n'ivyo mu nama nkenguza amateka, muko bakwiye kumenya yuko nabo botegerezwa kwerekana ico bazomara imbere y'abakenguza amateka. Gutyo iyo binaniranye arakinjura nyene ntagisivya. Nk'ico n'icigwa nabonye, ndabona ko demokarasi yamaze kwinjira. Ugiye mu nama nkenguza amateka n'abashinga amateka mu nama nshinga amateka, nabonye yuko koko ari abantu baserukira bene gihugu, usanga ari abantu biboneka ko bafise n'igihagararo, nta vy'ibiti bavanga bagiye mu biti, ahubwo barabona ko bagiye gufasha abene gihugu. Ico n'icigwa nahakuye gikomeye cyane. Nkaba nizeye yuko rero natwebwe muri kazoza inzego zacu zokora neza. Nkaba nizeye yuko muri kazoza aba bantu b'abagwizatunga nibamara kuza bazokwigisha natwebwe abagwizatunga bacu, kuko nari nabo nakiriye bavuze n'ivyerekeye amashure, bakavuga bati amashure dutangura amashure yigisha abahinga bazoja gukora ibintu, ati ibintu byo kwigisha abo cumenga bagiye kwiga kuba abakozi ba leta sivyo. Ndetse baranambwiye yuko bashobora kuzogira ishure rimwe rirobanura
urwaruka ruciye ubwenge cyane rucikiriritse kugira ngo urwo ruciye ubwenge cyane abe aribwo baca bigisha ibijyanye no guhingura. Ahandi rero urwaruka rufise ubwenge bwinshi barujana mu bintu bijyanye no guhingura, ibintu bijyanye no gukora ibintu bituma itunga ry'igihugu ritera imbere. Rero nk'abagwizatunga narabatumiye baze Burundi dukorane ku buryo rero nibaza yuko tuzoshobora gufatiraho akarorero ku vyigwa nakuyeho tugashobora gutera imbere muri iki gihugu cyacu.